Jumbo Ministries, night and day, bringing hope and truth to every nation. The word of God is light. Psalm 119, 1-5. Turaguha mwiriwe nshuti mukundwa kunda kumviriza ibiganiro ducisha ku muco w'ijambo Ministries, ibiganiro byiza, ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Turizera neza ko uguwe neza aho uherereye mu byo urimwo, kandi tukwifurije gutera uje imbere mu buryo bwose, mu buryo bw'imhemo no mu buryo bw'umubiri. Uri kumwe nanje Eric Sezibera ubwira kandi hamwe na Nimbesha Ushaba muri studio umuco w'ijambo Ministries. Dusubiriye kandi guhabwa amahirwe n'Imana yacu yo mwijuru se umwami wacu Yesu Kristo kongera kuganira nawe mu kiganiro ciza Imana yashize ku mutima wacu. Nkuko bisanzwe murabizi yuko twama tubashikiriza ibiganiro bitandukanye ku muco w'ijambo Ministries, kandi bikaba ari ibiganiro bijanye n'ivy'ubutumwa bwiza canke ivy'ibanga ry'ubutumwa bwiza. Rero turakuramukije cyane, kandi iminsi yari myinshi tutariko turakora ku muco w'ijambo Ministries. Tubanje gusaba imbabazi inshuti abagenzi bahora bakurikirana ibiganiro vyacu. Haraciye igihe kitari gito tutariko turabashikiriza ibiganiro bivanye n'impinduka canke ihindagurika ry'ibihe umuntu agenda arabamwo, kandi ivyo ndizera ko twese tubitahura cyo kimwe. Ariko kandi nibisobanura ko Imana yavuze ku buzima bwacu kizokwigera gihagarara n'umunsi n'umwe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse, kandi ngo nta woshobora guhagarara imbere y'intebe y'Imana canke imbere y'inyonga z'Imana ngo ayibaze ngo ubigenza gute canke ngo ubikora gute. Ariko igihe cyose ico Imana ishaka gukora iragikora, nta wo yihagarika. Ivyo turabibona mu vyanditswe vyera, turabona icitegererezo ku bavugishwa canke ku ntumwa. Turabona Yona yankira Imana gukora ivyigomba, ariko kuko Imana yari yamaze guhitamwo ko Yona abwirizwa gukora ivy'Imana igomba, Yona yakoze ivy'Imana igomba mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Nibanga rikomeye cyane kubahamagawe canke ku banyamuhamagaro ko umuntu yahamagawe n'Imana abwirizwa gukora ico Imana igomba mu gihe we agomba canke mu gihe atagomba, ariko mu gihe gikwiriye Imana igomba tubwirizwa gukora ivyo Imana nyene igomba. Mwarahezagiwe cyane inshuti bakundwa bari hirya no hino. Reka ndamutse inshuti n'abagenzi benshi twagiye turabona badushigikira, badusengera, baterera ivyumviro vyabo muri comment z'ibiganiro vyacu twagiye turakorana na Nimbesha Ushaba na Sezibera Eric. Nkuko bisanzwe turabashimira by'umwihariko. Uhoraho Imana se umwami wacu Yesu Kristo arushize kubakomeza no kubateza imbere, kandi data wo mwijuru azobahe gutahura ibanga ry'ubutumwa bwiza ribonerwa muri Kristo Yesu. Turabaye ikaze mu kiganiro cyiza Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Teme ya kino kiganiro iravuga ngo ibanga ry'ubutumwa bwiza. Wogira ngo nibisanzwe, kuko benshi bavuga uko nyene ngo ibanga ry'ubutumwa bwiza. Hariho ikintu nigeze guhishurirwa mu gihe cyaheze, narindi no mu gihugu atari cy'u Burundi, narindi kwishure ndiko ndiga muri Kenya, ishure y'ikimisioneri. Niho naje kuba ndi muri quiet time canke mu masengesho twakunda kwita ngo ni quiet time canke mu mwanya w'agacerere. Yari amasengesho yitwa ngo umwanya w'agacerere. Ariho naje gutahura kino kintu gikomeye cyane, yuko hariho ubutumwa bwiza, hariho ubutumwa, sorry mumbabarire kuba ndabwiswe bwiza, ariko
ni jambo Imana avuganye nanjye irambwira ngo isi yose aho iva ikagera ngo irafise ikintu bitwa ubutumwa. Isi irafise ubutumwa, ariko ijambo ngo ubutumwa bwiza, iryo jambo ngo bwiza niryo ritariko, ariko iburya isi irafise ubutumwa. Ibimenyetso cyangwa ikimenyetso ni ikinuko abasilamu bafise ubutumwa, ababudiste bafise ubutumwa, abakatolika bafise ubutumwa, amadini menshi ari kuri iyi si n'abasenga ibigirwamana bose barafise icyo bobo bitwa ko ari ubutumwa. Ariko ahubwo ubutumwa buba bwaje buva niho haba hatandukanye. Bivuze ngo isi irafise ubutumwa, ariko ikintu isi ibuze ni jambo rihishuwe canke n'ubutumwa nibanga. Ni jambo rihishuwe canke nibanga ry'ubutumwa bwiza. Nicyo isi ikenye, nta kindi. Isi ikenye ibanga ry'ubutumwa. Isi ntikenye ubutumwa, ahubwo isi ikenye ibanga ry'ubutumwa. Rero ndaguha ikaze kugira ngo tuganire mu mwanya muto dufise imbere yacu. Ndizera ko uza kutubera umwanya mwiza. Wewe uri kuranyumviriza, wa mama we canke wa mpapa we canke se wa musore canke wa mwana we, ndavyizera yuko hari icuza kwakira biciye muri kino kiganiro ciza data yabateguriye biciye muri twebwe. Ikaze rero tubandanye kukurikirana ijambo rishuwe biciye mu kanwa k'abakozi Imana yatoranije, aribo Sezibera Eric hamwe na Nimbeshaho Shaba. Tugwaye ikaze. Reka twinginge Nimbeshaho Shaba abanze abaramutse, hanyuma ace agira ko adusomera ijambo data yashize ku mitima yacu kuri uyu munsi. Ikaze. Shalom shalom ku bakunzi bacu bakunda gukurikirana ibiganiro kuri channel yacu umuco w'ijambo Ministries. Ndabaramukije cyane kandi ndabiyegereje gose ubugira kandi. Ndabakumbuye cyane, igihe cyari kinini, iminsi yari myinshi. Rero ndabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Merci. Ndabavugiye amen, kandi izera nabo nyine aho bari baravuze amen. Yes. Ni byiza cyane Nimbeshaho Shaba, iminsi yari ibaye myinshi cyane. Ibiganiro ku muco w'ijambo Ministries bisa nk'uko mengo hariho agahazi. Ese mbega we ku ruhande rwawe nike kibazo warahuye naco mu minsi heze kuva tuva mu mwaka wa 2025? Ibiganiro vyabaye bifise umuvuduko muke, nubwo hariho bamwe twage turakorana ibiganiro nka W.J.M evangeliste, ndamuramutse aho aherereye, twakoranye ibiganiro n'abandi twage turakora ibiganiro canke twage turapanga gukorana ibiganiro nibikunde. Mbega we ku ruhande rwawe nk'umumenyesha makuru canke umunyamakuru ariko arategurwa muri umuco w'ijambo Ministries, ejo canke hirya y'ejo uzohabwa ama certificate canke ugahabwa ibikorwa ujejwe ku muco w'ijambo Ministries, nk'uko twigeze kubibamenyesha benshi bakunda gukurikirana ibiganiro bica ku muco w'ijambo Ministries, yuko umuco w'ijambo Ministries ari gicapo kinini birengeye uko twe tubivuga, kiretse bivuzwe na Bishop David muri Nigeria, ariwe murongozi arongoye umuco w'ijambo Ministries ku rwego rw'isi. Reka nabivuge gutyo kuko ni wenye niyerekwa kandi niwe supportinga kino gikorwa umuco w'ijambo Ministries. Ese wewe hari ikibazo wowe warigeze guhura naco? Hariho uburyo byagenze nabi mu bijanye n'uburyo ushikirizamwo ibiganiro byawe ku muco w'ijambo Ministries canke ubuzima busanzwe? Nico nariko ndibaza ko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina, ese ko aha benshi birashoboka ko bashaka babyibaza ko timbega Nimbeshaho Shaba abayeho gute, Sezibera Eric bimeze gute, ko dukunda kumva ibiganiro by'aba ariko bikaza mengo nabi. Hari intambamyi nimwe wowe ubona ituma ku ruhande rwawe biganiro bidashaka kuza ku mwanya So sinovuga yuko ari intambamyi. Sinovuga ko ari intambamyi. Imana yarantezagije ikibondo. Yes. Imana imaze kumpezagiza ikibondo. Abantu ba mama barabizi.
barabizi baca bitahura cyane. Yes. Usanga imyanya mengo iragoye ariko naho kandi ikibondo n'umugisha uva ku Mana nicyo tubigira ivyitwazo nico gituma nongeye guhaguruka kandi. Yes. Okay, birumvikana cyane, birumvikana ko hari intambamyi yahuye nazo zatumye haba ikintu cy'agacerere, birumvikana cyane. Imana ishimwe cyane ko Imana yagwaye ikibondo. Si umwana wawe bamwitwe gutera gitangaza eze Jesse. My Jesus. Wow, byiza cyane. Ni umwana mwiza, ni gitangaza, ni umwana wa mbere cyangwa se okay. Ndizera yuko Imana yakoze ibidasanzwe kugira ngo ushobore gushika kuri urwo rugezo rwo kuronka umwana kandi bica mu en fait nukurema Imana ibirikira rema nibihe biba bidasanzwe. Yes, turizera neza ko mudutahura nshuti bakundwa mukunda kumviriza ibiganiro byacu ko birashika umuntu agahura n'utu naturiye bigasanga ibiganiro ntibiriko biraza mu mwanya nkuko byategerezwa, ariko turahari, turi bazima, turakomeye kandi muhemu uhoraho ari kuri twebwe kugira ngo duishure ijambo yiwe. Ari nayo mpamvu uno munsi tubafite teme cyangwa topic ivuga ngo ibanga ry'ubutumwa bwiza. Tukaba tugiye kwifashisha rero ijambo ry'Imana tugiye gusoma nkuko nari nabibabwiye ko nimbesha ushabagiye kudufasha gusoma ijambo ry'Imana. Abanyefeso igice cya 6 ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Turaza kandi gusoma Abikorino. Yes, igice cyaho Abikorino bambere igice cya mbere umurongo wa 20 kugera ku murongo wa 21, aho tuza kuva ku murongo wa 21 tugasimba tukagenda ku murongo wa 27, hanyuma tukaca tubandanya tubashikiriza ikintu bitwa ishurirwa riri muraya majambo. Ikaze nimbesha oshaba adufashe kuturongora mu buryo bwo gusoma ibi byanditswe kugira ngo nawe wumve icyo turi buhishure cyangwa icyo mwe mwera ari buhishure muri twebwe bice muri ibyo byanditswe. Ikaze. Yes, mbere yuko nsoma ndabanje kuramutsa Bishop David. N'umupfasoni wiwe Chinedu. Yes. Ndabaramukije cyane. Hamwe na W.J.M wibagiye. Muna Chimso Sami Mungu wa Bishop. Yes, Mungu wa Bishop David. Ndabagumbire cyane. Mu vyukuri naguciriye ngo my Jesus ni famille nziza cyane vyukuri. For me Bishop David ni famille nziza, famille y'ubwiza, famille vyukuri ubona ko hari ibanga ryamhemu yarari kumwe nawe. So ndizera neza yuko aho bari bagwe neza kandi ndizera ko umuco w'ijambo uteruje imbere gose. Amina. Nanje ndaramukije cyane gose ntibagiye inshuti zanje mu gisagara cya Bujumbura ni benshi cyane sino badondagura barakurikirana umuco w'ijambo Ministries. Hari uwo bitwa Pengo, Mana yanje amayanyandikiye rimwe na rimwe akandikira Bishop David. Vyukuri turabakunda. Abari muri Kenya, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, bari Nigeria, n'abari muri Amerika, benshi bari hirya no hino, bari muri Arabia Saudite. Mwese my God turabakunda kandi cyane mwarahezagiwe. Tubandanye n'ijambo ryohora. Yes. Abanyefeso igice cya 6 ku murongo wa 20 19 20 wa Efeso 6 sura ya 6 ama mlango wa 6 mstari wa 19 hadi mstari wa 20, na Wakorinto wa kwanza mlango ama sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21 hadi 27. Karibu. Abanyefeso igice cya 6 kuva ku murongo wa 19 gushika kwa 20. Kandi nanje nyene mu nsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose menyekanishe nshize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza
kuko ndi ntumwa yabwo kuko ndi ntumwa yabwo iboheshejwe umunyororo sigure ivyabwo nshize amanga nkuko bimbereye kuvuga mu yandi majambo hari ibintu vyinshi cyane reka tubanze tuvugane kuri uyu murongo wonyene mu yandi majambo uyu mugabo canke iyi ntumwa Paul ikintu cyambere Paul yarazi nuko yarazi ko ari umunyamuhamagaro number 1 yarazi ko yahamagawe avuga ati mbwirizwa gukora iki kintu kuko arico nashiriho gukora cyo ni ikintu cyambere cyane gose kandi gikomeye kuko nakuntu ushobora guhabwa ishurirwa cy'ikintu ubwirizwa gukora utarabanza kumenya icyo kintu ubwirizwa gukora hari abantu benshi usanga biterera imbere ngo ne ba pastori abandi ngo ne ba evangeliste abandi ngo ne ba bishop abandi ni bandi ba prophet bavugishwa yes ngo nabavugishwa mugabo kumenya ivyo twebwe turashobora kumva uvuze kuri apotre ariko kugira tumenye kuri apotre tufise Holy Spirit cyangwa dufise mwemuyera tuvyumvira mu mvugo yawe tuvyumvira muri plan ufise kuko ico we wahamagariwe nico uburico hari ijambo rivuga ngo uko umuntu yiyumvira mu mutima wiwe burya niko abasanzwe ari yuvuze ko uri apotre imvugo yawe irumvikana kuri apotre ibyo ukora biraboneka kuri apotre n'igitapo ufise cyangwa se ubutumwa ufise ariko tumwe turavuga ibanga y'ubutumwa iyo abantu bafise muhemu yera barimo barakumva ntibumva bwa butumwa abandi basanzwe bumva ibanga y'ubutumwa iyo mpamvu natangwe mvuga ko isi irafise ubutumwa ariko nta banga y'ubutumwa ifise abafise buhemu buhoraho rero iyo uri kuravuga uri profete ivyo je ntibindaba uri apotre ntibindaba uri bishop ntibindaba uri evangeliste ntibindaba ico wowe uri cyose mu mana ivyo jewe sije ndagucira urubanza ariko Holy Spirit buhemu yera cyo kimenyetso cyambere kigenda cerekana ku muntu ko ari kumwe nande na muhemu yera iyo rero Jemvise muhemu yera ukavuga ko uri apotre kugira ngo nembere kuri we nuko igicapo we ufise aricyo kinyemeza kuri we sivyo ubuvuze ariko nari ntangwe mvuga ko kumenya ko uri apotre cyangwa uri evangeliste nivyo bikuzanira guhabwa ihishurirwa gico wewe uvuga ko uri cyo bigatuma nabandi bafise muhemu yera baza uza kuvuga bakagira gute bakagutahura yo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa biwe ati hari abantu bashizweho bafise amatwi yo kutanyumva vyanga vyakunda naho nongira gute naho novuga ubutumwa curitsa agahanga hasi amaguru ari hejuru ntibazopfa banyumvise ni Jesus Christ yarimwe arabisigurira abigishwa biwe mu gihe bari bamubajije ati ko wigishiriza mu migani igihe yarimwe arakora cyakimenyetso ni muri Luka mengi igice cyakangaye amija amasaka mu mahwa ayandi ku mabuye ayandi mwibarabara vuga ati ko abigishwa bahengereye biherereye baramubaza ati vyukuri twe twacanganikiwe uburyo wigishamo nabajya abantu sinibaza ko batahura ivyo washatse kuvuga natwe ubwacu nitubitahura ati arababwira ati my God mwebwe naho mutobitahura ubunyene ariko mwarashizweho amatwi yanyu nirazima nitegeko akano burya akano murakumva neza mweho ni nk'itegeko kumenya igihishurwa mu vyo je mvuga naho no imigani igihumbi bajya bigishwa naho yari kubacira imigani ngana gute Kristo yarabizi neza ku mwanya wabo wo kuzokwakira ihishurirwa ry'ivyo ariko aravuga uhari ariko yabamenyesheje ko impamvu muri rusangi aca imigani hariho abahari bafise amatwi yo kutumva ijambo rigize gute thank you so much hariho abantu bahari kugira ngo ntibumve ijambo rishuwe cyangwa ntibumve ibanga ry'ubutumwa ndabigeze ngaho bwa n'umusiramu atagenda nyidogera dore ko no musi ari rayidi nejo bazaba bakibandanya nibaza yuko bazonkubita icyo biswe ngo ni brakatiraidi ejo umusiramu tuzoramwe ati barakatiraidi ntihera ujya muzi wirayidi bugira pororonja tuyisaba mwibanga
bazi ngwihira ujya munsi mugabo uragenda kumusira mangu ati barakatira yindi. Good. So umuntu wese akwiriye kugira gute kwiyumva kuko icyo bitwa ubutumwa nta numwe atagifise. Nta numwe adafise ubutumwa kweri. Ahubwo ibanga ry'ubutumwa niryo bantu benshi babuze. Icoma bakamenya ibanga ryiki ry'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Ni byiza. Ndizera yuko ibintu bimwe biragenda neza cyane. Good. Komereza. Good. Yes. Dusomere rero abikorino. Twumvirize tubandanye kandi twiganirira ku kintu bitwa ibanga ry'ubutumwa bwiza. Icete cya mbere cy'abikorino igice cya mbere kuva ku murongo wa 20 mirongo kugira 21 no kugera ku murongo wa 27. Umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyabihari wo muri iki gihe ari hehe? Umunyabwenge agize gute? Ari hehe? 20. Umunyabihari w'iki gihe ari hehe? Ari he? Umunyabwenge ari he? Umunyabihari wa kino gihe ari he? N'umwanditsi w'iki gihe nawe. Urazi ko abantu bose ndiko ndavuga n'abantu bose ubwenge baremegwa n'isi. Haramuntu kamye tuganira kare ndamwe ati Imana yambwiye yuko jewe nza mu pastor kweri nkayobora ishengero kandi ndabibona neza ndanabize n'ibintu byose bishoboka ko mba pastor ndi nabyo. Acambarira ati bado warize ati akuna nta diplome tisingira ati ufisi rero ingorane wewe. Ati nibishoboka kuba pastor ata diplome. Ndabwira ati nacyo mvuze ko nabuze icyo mvuga ndavuga ati nyene nimba ari uko bimeze I have no diploma. Bera nimba nta diploma kuba pastor kuri abo banyagihugu b'abanyabwenge cyangwa bene gihugu bakoresha ibintu by'ibintu bize ku mashuri n'amadiplome yabo je sindimwo. Ariko Imana yavuganye nanjye kambwira ati uri pastor jewe nashizeho kuko Imana yampaye ijambo rishuwe. Jenizera ko ndi pastor kandi nzoba we mu gihe cyo mu buryo bw'ibiboneka kuko uno munsi sindi pastor mu buryo bw'ubugaragara ariko mu buryo bw'Imana yavuze ejo cyangwa hirya y'ejo nzoba ndi pastor kandi utagira amasezerano ntubura umuntu w'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kintu na kimwe izokwigira kiba ku musavyi wanje canke umusavyikazi wanje ntaramwibira iki. Mu yandi majambo Yesu yaciye akoresha ijambo rikomeye cyane hariya muri Yohana igice cya 11 acavuga ngo amasaha y'umurango mengo ni ku murongo wa 42 amasaha y'umurango ni 10 nangahe nta munatsitara ngo kubera ngo umuco w'iyisi ngo uburi kuragira gute uramumurikira. Rero hari abantu biyumvira ngo nta diplome dufise ntibamenye ko dufise ubwenge burengeye n'ubwabo bo bafise ama diplome kuko dufise ubwenge bwande Imana. Come on komeza usome rero Ubwenge bw'Imana duga kwijambo ndakumva duhindukiye ubwenge. Come on ndakumva cyane zamuka. Umunyabwenge ari he? Umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umwanditsi ari he? Umunyabihari wo muri iki gihe uraza umunyabihari bare bayisilamu nikwambie jambo ambalo ni siri. Bare bayisilamu ngoja nikwambie kweli urazi ikintu bitwa umuhazara wewe uramaze kubujamo namaze kubibona yo reka ntuvuga ngo abanyabihari za Kenya za Tanzania umusilamu umushize kuri stage cyangwa kuri podium araharira kugeza igihe uwo mukutano tofuna heze ni umunyabihara akomeye cyane. Ariko biya bintu je sindabikunda ngo nimba ari ivy'umuhazara nimba ari umuhazara nimba ari umuhadara ni umuhazara biya bintu je sindabikunda okay navyemera kuko guharira ntabwo tuvyemerewe bijya bintu je ndafata nko gutakaza umwanya. Oya wewe ku ruhande rwawe urimo urumva ko ari nko gutakaza umwanya ariko hari abandi bizanira inyungu. Yes niyo mpamvu tubivuga mu kiganiro cyacu kuko vyabaye ni wavyisangamwo ntuzovuga ushobora kwivyisangamwo bikagusaba ko uvuga. Hariho umugenzi wanje wo mu mizirima yigeze gushaka kumpaririza
urabona mengo niyo kamere yabo wogira ngo niko bigishwa ashaka kumpaririza mu bintu vy'ijambo ry'Imana ndavuga ati okay je tugomba guharira ahubwo reka twigishanye reka tubigira ikiganiro duhana umuco wewe uraza kumbwira kubera ko Kristo Yesu utamwizera wewe uraza kumbwira ivyo wizera nanje ndakubwira ivyo nizera hanyuma tuze kugira conclusion ndavuga ati uraza kumbwira amamuko ya Muhammad umbwire yajapfa unanyereke yuko kuza kwiyo ko ari kwarabanje kurahishurwa nkuko nawe Kristo yari yabanje kuvugwa n'abavugishwa n'Imana ataranavuka bakabivuga hanyuma bakabirindira bigashika nawe uraza kunyereka iyo Muhammad yajapfa turaganira arajako arabura ivyambwira ariko ndamuganiriza ndamuhera mu isezerano rya kera ingene Imana yagenana n'abantu bayo ingene isezerano rya kera cyari gitutu c'isezerano rishasha ndamuzana aho hantu ndamuzana ndamwereka amamuko ya Kristo Yesu icamuzanye kwisi mugabo kubera kakantu kwabo kuguharira muganda mbona ko ndamwemeje ndavuga ati igikorwa gisigaye n'icyankuye mwera ya rero sindabikunda byo guharira ahubwo kuganira mu kiganiro nyamukuru muyera gakora yes ni byiza cyane izo zose ni inzira nziza zifasha abantu haba ivyo vy'imihazara byo ku abanyarwanda bakunze kuvuga ngo ku karubanda cyangwa ku mugaragaro n'ibindi byo guhura one on one niko twavyitwa turi muri outreach cyangwa turi muri nani mwivuga butumwa mu nyene no kuvuga n'umuntu ku muntu hariho ubutumwa uhuza umuntu n'ubundi hariho n'ubundi butumwa bwo muri rusangi vyose vyitwa igikorwa kimwe rero wewe urumva ko ikintu kigufasha cyane ku bintu by'abayisilamu nuko uhura nawe ukaganira nawe n'ivyo burya nk'ubushehe we muhuye yo gutera n'amakofi shaba kazi shaba yaranumutse yarahumuye urumva so abarebe iyo bavuze ngo abanyebihari kubijanye n'ivyanditswe nabo bibiliya baba yize ku mutwe Korowani nuko akubwira ivyo muri Korowani ivyo muri Bible kibaza ati none uyu muntu wewe bimeze gute iyo atajambo iyo ataki usanga umengo wewe arashaka kumara amazi imbere y'abantu nk'igihumbi ariko nta jambo rihi shuwe agira afise ubutumwa gusa yes wezamuka twisomera ijambo mbega Imana yahinduye ubupfu ubwenge bw'isi Imana yahinduye ubupfu ubwenge bw'isi aba basiramu bumva urazi imyaka bafata biga ikorowani n'imyaka bafata biga bibiliya bibatwara ingufu zirezire mugabo ugasanga umukristo wahijya yejo arimo arasigura amabanga yanditse muri Bible ubu batanumva niyo mpamvu wamubajije ati tuganire mukaganira bikarangira buzi ibyagira gute ugira ngo nuko wamusumbije kwiga bibiliya cyangwa ikorowani yaragusumbije mugabo yarabuze ibyo avuga kweriki ufise muhemu yera arimo araguha ibanga ry'ivyanditswe ariko uriya asoma inyuguti indome ariko inu Paulo yavuze hariya mu Bikorino ba mbere mengo ni gice cya kabiri kubijanye n'abasoma indome inyuguti zicisha barongorwa n'ivyanditswe by'ivyagezwe bitagira ikimazi na kimwe cyo mu buryo bw'impwemu kandi saba siramu gusa burya aho turiko turaja ni mu ijambo rihishuwe canke ni mwishurirwa canke ni mwibanga ry'ubutumwa bwiza lindira ariko usaba siramu gusa naho tufashe kano kanya mengo nibo tuvuze ariko sibo turiko turavuga gusa hariho amashengero canke amadini yitwa ko ya Kristo ari muri bino buzima bw'ubuzimire bwo kutamenya mu mikorere y'Imana zamuka wisomira ijambo kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko abisi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana ubwenge bw'Imana bwageze yuko abisi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya no kuvuga ngo ubwenge bw'isi ntibushobora guha abantu b'isi kumenya bisigure mateleva mekeleva bisobanure ngo abisi bakeneye ubundi bwenge atari ubwo ngaha kwisi kugira ngo bubahe kumenya ikintu bitwa iki Imana sibijanye no kwicara ku ntebe y'ishure nkuko benshi babivuga
aho mvuze benshi bavyita gupoperanya ndapoperanije harimwo benshi niriwe ndadondagura amazina cyangwa ngo mvuge ngo ni bandi nabandi ariko hariho benshi bazi ko ivy'Imana bivugwa n'abice ku ntebe y'amashuri kanaka n'ibindi ariko ico batazi ushaka we warize theology ushaka we utigeze wiga theology ushaka we waragiye kwiga ikimissionary nkanje cyangwa utavyo wize ariko ufise Holy Spirit ufise mwemu yera usenga urondera Imana ijambo ry'Imana rikomeye cyane riri mu migani igice cyayo cya 17 18 ku murongo wa 17 rivuga ngo nkunda abankunda ngo kandi abandondera udahumeka bazogira gute ntushobora rero kugenda kwicara ku ntebe y'ishuri ubwiye ngo ugiye kwiga kuko kurondera Imana ntibica kuri ijya ntebe y'ishuri hariho abarondera Imana mu misozi hari abarondera Imana mu buryo bwo gutanga imibiri yabo kugira ngo ibi bimazi vyera bihimbara Imana nkuko tubisoma mu Baroma mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 12 ku murongo waho wa mbere kubandana hari ababifata uko kandi bafise mwemu yera bamenye ibizoba ejo sinzi ko turi kumwe bamenye ibizoba ejo bakiri uno munsi bafise ubwenge butari ubwo ngakwishi reka ndakwereka kano kantu mbanze ngume hano gatoya Eliya umuvugishwa n'Imana yarahagurutse arabwira umwami yuko abandanije ibyo gusengesha ibigirwamana ajyanga hagarike imvura imyaka 3 n'amezi 6 ariko baguma basenga ibigirwamana atsarasenga aravuga ngo wajuruwe hagarika ntuzongere kugwisha imvura hagarika imvura ikirahagarara imyaka ingahe 3 n'igice n'amezi 6 imvura itagwa igihe kigeze wa mwama amaze kubona ko ibigirwamana byiwe atakamaro bimaze amaze kubona ko ijambo afise atari ijambo rihishuwe amaze kubona ko atabanga y'ubutumwa agira yaciye agaruka kwandi ati I'm very sorry abanyagihugu barapfuye inzara irarembeje abantu turakwingiza twarabonye umuntu w'Imana acahamagara yamvura ikiragwa kandi Imana ishimwe ico cyaba ikimenyetso cy'umuntu w'Imana abafise hishurirwa umuntu w'Imana kenshi ntiyirongora mu vyari mwarakora ntiyivugisha mu vyari karavuga nta jambo yo hagarara ngo abwira abantu 6-7 abemeza ko ari ryo Imana itabanje kuvugana nawe niyo mpamvu Eliya yahagarika imvura akongera akayigwisha akararika abahanuzi baba yari canka abavugishwa b'ibinyoma tiduhuriye ku musozi Karumeli akagera Karumeli akavuga ati nimukona kone nizo mana zanyu muheze nimuvuga ubwo butumwa may akileva shy my Jesus oh my God umva ari muhishirwa ariko genda mutangure muvuga maleleva Imana yavuze ngo hari igihe cy'ikanguro cyanyuma kandi abantu bazohagarara mu ikanguro ntibazwi ariko abantu benshi abapastori benshi n'abavuga butumwa benshi n'ababishop benshi baririmba ikintu bitwa ikanguro cyangwa umuvyuro ariko igihe cy'ibyo bintu baguma bakiteze bizera ngo cyashitse no munsi cyashitse ejo ariko ntibarakibona nyezina kuko kizoza cyambaye ishusho reka mishuri ijambo rikomeye cyane iki gicapo kizoza cyambaye ishusho nka ya shusho ya mbere ya Yesu Kristo mu kuza kwiyo kwa mbere iki gicapo bitwa ngo ikanguro kizoba gifise ishusho nk'iyo Paulo yabonye nk'iyo Petero yabonye nk'iyo intumwa zabonye kizoba ari igihe kitari cyo kwanikira amenyo ari naco gihe turimo turegereza muri kino gihe nico gihe turimo turajamo kizoba ari igihe kitari cyo kwanikira amenyo kizoba ari igihe cy'abatoranijwe kizoba ari igihe cy'abahamagawe kizoba ari igihe cy'abafise ijambo rihishuwe kizoba ari igihe cy'abantu bazi ibanga ry'ubutumwa bwiza nikizoba ari igihe cy'ibintu cy'abanyamajambo mu Baroma igice cya 14 umengo ku murongo wa 17 havuga ngo ubwami bw'Imana so bwiki bw'amajambo ntibizoba ari iby'amajambo bizoba ari ibintu byuzuye ububasha bwo guhishurirwa abantu bazoba bakeneye ishurirwa pani ibintu by'amajambo ngo narize ivyanditswe narasomye naragize ntibizoba bikonta muri ico gihe
iryo kanguro rizoba ari ivugabutumwa ry'umuriro ritoroshe, aho abantu bazotanga imibiri yabo ngo ibi bimazi vyera bihimbara pana ibintu vyivye vya kino gihe vyacu usenga uno munsi ugaca ushaka ukanavyihoza amezi 3 agahera ukavuga ubutumwa ku muco w'ijambo Ministries imyaka 2 gahera utarutse ku muco w'ijambo Ministries. Na wewe ni evangelist ulikuwa wapi yenda wapi? Ulizaa mtoto kama Shabani Mbesha. Hivyo ni vitu ambavyo siwezi kubere. Oh my Jesus. Ushasikia? So ivyo bihe nibi bizoba ari ibihe bifise itera bwoba. Abazimana yabo bazokomera. Aho komera bagakora ivy'ubuhizi cy'ubutwari. Hari umuntu yavuze ngo abazungu bazogaruka guhiga ikintu bitwa ikanguro ry'ubutumwa bwiza mu gihugu cy'ubundi canke muri Afrika. Niko babivuga benshi, ivyo nibyo bagenda barahishurirwa n'utunaturiye. Ni koko abanyafrika barahumuye mu bijyanye n'ivyo kwizera Imana. Reka ndabivuge gutyo kuko bategezwa guhumura kuko Imana yo yarabatoranje. Ntibahumura ku bwabo, bahumuzwa n'Imana. Imana niyo yabatoranije. Ijambo rero rihishuwe birasana rya jambo twigira kuganira mu kiganiro cyaheze twari twitiriye ibanga ry'urukundo rw'Imana. Come on, yes. Yes. Ikiganiro twari twitiriye ibanga ry'urukundo rw'Imana. Hari ijambo nakoresheje rivuga ngo nta muntu azoca mu ijuru atarasanzwe aririmwo. Ako sinopfa ndakibagiye. Nagakoreshe mu kiganiro twakoze cyitwa ngo ibanga ry'urukundo rw'Imana. Nta uzoja mu ijuru atarasanzwe aririmwo. Nicyo narishatse kuvuga. Uyu munsi benshi biteze ko bazojayo, ariko ijambo rihishuwe si ivyo rivuga. Ivyo impamvu biteze ko bazojayo nuko atajambo nuko atabanga ry'ubutumwa bwiza bafise, canke nta banga ry'ubutumwa bafise, kuko bwiza burya bwiza bisigura iryo banga nyene. Burya ukimenya ko ari ubutumwa bwiza umenye yuko nibanga ry'ubutumwa bwiza burya uba warimenye, canke ibanga ry'ubutumwa uba warimenye. Ubwo bwiza nibwo abantu batamenya ubwo ari bwo, nibwo batanazi inzo bisigura hanyuma ndibaza. Ariko reka kombe ndakasivye mbe ndakihujeje twiganirire kuri kino kintu. Rero iki ni kintu kidasanzwe, isi inyotewe. Niyo mpamvu twatangwe tuvuga ko isi irafise ubutumwa ariko nta banga ryabwo. Mu yandi majambo isi ninyotewe ubutumwa, isi inyotewe ibanga ryabwo. Inyotewe ibanga ry'ubutumwa ni isi ninyotewe ubutumwa, ubwo ibanga isi inyotewe ibanga. Niyo mpamvu Yesu Kristo igihe yabaza abigishwa biwe aho hanze banyitwa nde, baramubwiye uko bamwitwa. Ariko uwo bitwa Petero yakoresheje ijambo nawe nyene atazi iyo riturutse. Aravuga ngo uri Kristo, avuze ngo mweho munyitwa nde, uri Kristo w'Imana. Yesu yarumiwe aca mubwira ngo iki kintu suw'inyama. Urumva kano kantu ntituhejeje kubisoma mu Bikorino. Yacamubwira ngo suw'inyama n'amaraso agwishuriye. Oh my Jesus. Ariko n'ubushobozi bwo guhishurirwa, n'ubushobozi bw'Imana, nibanga ry'ubutumwa ritumye uvuga rino jambo. Acaramubwira ati gasopo ntuvuge, ntugire uwundi muntu ubarira kino kintu. Yandi majambo ijambo rihishuwe cyangwa ibanga ry'ubutumwa bwiza benshi ntiba ritayari kuryumva. Niyo mpamvu Kristo ndikundagaruka ku byo nigeze kuvuga kuva kare. Yesu yarabwiye abigishwa ati si bose bashiriweho kuvyumva. Hari abafise amatwi yuzuye ibihuru gutwi badashobora kumva ivyo bintu. Abo rero kizoba kwerekana ni wavuga ibanga ry'ubutumwa bwiza bazokwirukana mu ishengero wabo. Bazokubarira ati nimba utangwe kuzana ibanga ry'ubutumwa bwiza genda. Suko dukora ivyo uri kuravuga, ivyo uvuga ntavyo twumva, ntitubitahura, ntitukubona, ntituziyo wajuva. Ivyo ntavyo tuzi, barakwirukana. Kuko urashobora kuronka ijambo rihishuwe utari pastori, utari bishop. Iyo birose rero mu ishengero ikintu cyambere kikwerekana bakubwira ati niwigira amahoro. Ivyo uri muravuga nibisiga bagenge. Ibisiga bwenge navyo ivyumvikana mu bwenge. Kuko bo bubakiye ku vyanditswe vy'imibiri
yabo n'ivyumviro vyabo n'ibigereranyo vy'ivyo babona vy'ivyo bumva n'ivyo basoma. Uriko urantegera? Ibigereranyo vy'ivyo bumva, ivyo babona n'ivyo basoma bituma bajuragirika, ntibaguma kuri topic imwe. Rero umuntu yahamagawe afite topic imwe, nta muntu yahamagawe agira amatopic igihumbi. Uhamagagwa muri topic igihumbi ufite amashegeri igihumbi, uhamagagwa ufite topic iyi imwe kuko abahamagawe ni benshi. Ahubwo umuntu akwiriye kwitwararika guhamagagwa. None usaba uguhamagagwa kwa Sezibera nuko nimbesha ushaba sicyo kimwe. None gasha ngira uguhamagagwa kwanje nuko nimbesha ushaba nuko Minani nuko Nyabenda byose bingereke ko muri jewe ngo Imana yo yambariye ibyo ntibibaho. Kuko ijambo ry'Imana rivuga mu Banyefeso igice cyawo cya 4 ku murongo wa 11 rivuga ngo kuko bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi bavuga butumwa, abandi bavuga ijisho. Ntibikunda ko rero twese tuca tumeragiwe. Rero abantu biki gihe mpamvu amashengero cyangwa aya madini yirirwa muri tuguzugu na banga ry'ubutumwa bwiza bagira afise. Niyo mpamvu bahora mu ntambara zidahera n'ibindi bintu byinshi cyane birengeye ngaho. Umuntu wese ashaka kumera nka naka. Wari wansomeye 27 sinavuga iso. Come on, katurangiza ikiganiro usome 27 turangiriza kuri 27 tuzobandanya. Ariko Imana yatoranije ibipfu, Imana yatoranije ibipfu byo mwisi, byo nga mwisi. Wawundi yavuga yuko utadiploma ufise. Come on, yes. Ariko Imana yatoranije ibipfu byo mwisi ngo imara amazi abanyabwenge. Kandi yatoranije ibinyantege nke byo mwisi, ikifata ibinyantege nke byo kwisi ngo imara amazi bikomeye. Imara amazi bikomeye kandi n'ibyoroshe byo mwisi, n'ibyoroshe byo nga kwisi, n'ibikengego, n'ibyakengerewe byo kwisi, mbere n'ibitariho. Imana yarabitoranije Meliva ngo ititure ibiriho, mekarabashanda tuteleva yatoranije n'ivyo kugira ngo ititure yibigize gute. Ibaze ibitariho Imana ikabitoranya kandi hari ibigize gute biriho. None gasha kugira ngo ititure ibisyari bisanzwe bigize gute bihari. Kubera iki ibihari abantu vyaratwaye ubwenge nivyo babona gusa, basenga ivyo bihari, basenga ibiboneka, ibitaboneka niho bibabaza. Mu gihe Bibiliya mu Bikorino wa 2 igice cya 5 ku murongo w'indwi havuga ngo kuko tutagendeshwa n'ivyo tubona ariko tugendeshwa n'ivyo twizera. Mugabo abakozi b'Imana, umva kano kantu, abakozi b'Imana badukwegera mu kwizera ibiriho, ntibadukwegera mu kwizera ibitariho, kuko barabira ku buryo tubayeho, uburyo tujya tunywa twambara twimwesha tugenda n'ibindi. Bo nivyo baraba. Namansigura kano kantu ndagasubiremo. Ndabiswa abakozi biki b'Imana, sabakozi bisezerano risha. Barababeshe baze bagende babanze bakuri perereza biyumvire neza ati turabakozi b'Imana cyane turabakozi bisezerano rishasha. Umukozi w'isezerano rishasha afise Holy Spirit. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abana b'Imana nabarongorwa na muhemu w'Imana. Rero iki nico kibazo gikunze kugenda kiba kuri abo bantu bivanye ni kuntu bobo baba batahura ibiboneka ariko badashaka gutahura ibi taboneka, kuko bakeneye ngo baronka abakristo benshi ahubwo bakibagira ko babahaye ijambo ridahishuwe baca babura na baba Kristo. Kubera iki babaye abakozi ba Mose ntibabaye abakozi ba Jesus Christ? Ndakubaza akabazo nyakubahwa nimbeshe shaba, nyakubahwa kazi nimbeshe shaba, burya hagati ya Mose na Jesus Christ ugerageje kwihweza ibihe turimo, wewe wokorera nde? Kristo. Kubera iki? Kuko Kristo we yatanguje isezerano rishasha. Yandi majambo nanje ndi umukozi w'isezerano rishasha. Merci. Uri mu gihe cy'isezerano rishasha, uri mu gihe cyande cya Mose, mu isezerano ryande rya zamani. Byararenganye. Muraho rero, muraho neza. Wow, byiza cyane. Umva rero nuko abantu badashaka gutahura ibyo bintu
Bibiliya ubwayo uri kurayisanzura naho uri ikitazi basi wageze deuxième warize warageze mu wa kabiri nkandi jewe abageze mu wa kabiri ndanabasumbye amashuri sivyo wagize deuxième urazi gusoma karundi ikirundi urakizi ugize kwa runge rupapuro ruri muri Bibiliya rugaragara rwanditse ko ngo isezerano rya kera narishasha hatandukanye isezerano rya kera hamwe rikwereka ati isezerano rya kera handi isezerano n'urupapuro rwanditse ko ivyo atakindi kintu na kimwe nkuko wogenda ugafata umupaka w'u Rwanda n'Uburundi canke wa Tanzania n'Uburundi ukavuga ati aha ndambutse mvuye Tanzania ngiye Burundi canke mvuye Burundi canke ngiye Tanzania niko Bibiliya nayo imeze mugabo nibagiko umukozi w'isezerano shasha isezerano rya kera cari gitutu c'isezerano rishasha rero sinoguma mu gitutu kandi ubuzima bwarabonetse icyukuri cyaraje rega igitutu si icyukuri ubuzima nubwi bwemwe igitutu si icyukuri aho icyukuri ni cyashi cyakozwe yes nuko rero biba bimeze no mpamvu benshi badatahura ijambo rihishuwe rero nshuti bakundwa bene data mukunda gukurikirana ibiganiro byacu turabibabwiye nubwo dufite byinshi bisa n'ibitugora ariko tubafitiye bidasanzwe tubafitiye ijambo rihishuwe mwemuyera ari kumwe natwe kandi ubwenge bw'Imana buri kuri twebwe nitwizerera mu biboneka turizera kuko umugororotsi w'Imana azobeshwa no kwizera kandi ukwizera kwacu ngo niyo meliva niyo ntsinzi yacu izonesha isi honyine kunesha iyi si udafite kwizera ntibishoboka wowe uzana ibijanye n'ibijya witwa amazina hari ibintu abantu bitwa amazina urumva bakavyitwa amazina bagashinga ivyagezwe Imana itabatumye gushinga bagatangura guhagarika abantu bakirukana abantu mu majengero bagagira gute bagazi mana yanze bakihanisha ngo wihane utihanye urapfuye baracyazana imivumo umukozi w'Imana reka ndangize ikiganiro ariko ndakubaze kano kabazo muri rino sezerano ry'ubwiza ndarivuge neza ko ni sezerano ry'amahoro mekere vashar muri iri sezerano ry'amahoro ry'ubwiza isezerano ry'umunezero isezerano ry'agakiza isezerano ry'ubuntu bw'Imana isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo muri rino sezerano by'ukuri hari umuntu yocira urubanza uwundi ngo afise ibyaha abanamba akavuga ko ari mission Imana yamutumye no kuvuma abantu byo bikibaho ibyo bintu sindavyibaza kubwira abantu ko bazopfa ejo biracyabaho ibyo bintu mwari no sezerano kubwira abantu yuko batihanye byango bapfe ibyo biracyaba muri rino sezerano icyo bazikubwira ikinyoma.com ikinyoma.com utihanye urapfuye urarandutse yindi yagushutse ubwo babwitwa ubuvugishwa bwo mu buryo bw'ivyumviro by'abantu n'imibiri yawo n'ibishobisho byabo siko Imana ivuga namba nta nuko Imana yo muri rino sezerano rishatse zopfa ivuga ivyo bintu nicyo rero ndakubwira abantu uti nimwige ijambo mumenye ikikwiriye mumenye kwizera kwanyu aho kubakiye Paulo yavuze ngo mumenye gusigura urufatiro rwo kwizera kwanyu mumenye gusigura fondation y'agakiza kanyu mugabo umuntu arashaka kuba hakijije bamubaza ati mwiriwe kumva ngo mwaramutse bamubaza ati wopfa woja ngo ivyo bizimana abo babizimana bahuye n'abakozi bataribo kweri barabahenda baca babaho muri babizimana ifirimbi y'Imana canke inzamba y'Imana canke herezo bizorinda riba bakiri muri ivyo bizeye ngo bazoja mu ijuru kubera ibikorwa vyabo birangire babakubise akantu k'ubwenge batanaribonye mpamvu navuze muri cya kiganiro cya mbere ati utaraja mu ijuru akiri ngaha ku isi my Jesus iminoko ndaturumbuye aza ntange ariko ijuru nijya bize abizera gusa atakwizera nta juru atajuru nta kwizera sinzi ko kana atakwizera nta juru atajuru nta kwizera murakoze cyane turabashimiye cyane bene data mwakurikiranye ikiganiro cyacu nizerenza ko ikiganiro cyacu tukirangirije ngaho ariko hagati aho nimbesha shaba
ndizera ko afite icyo agiye gushikiriza imbere ko turangiza ikiganiro cyacu cyiza data yari yabateguriye reka tumwikaze. cyo numva nokongera ko hari ijambo ry'Imana riri mu migani igice 29 ku murongo waho kangahe gabasha 18. Okay. Rivuga ngo iyo hatari guhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Yego. Ariko witondera ivyagezwe abahiriwe. Imigani 29 ku murongo 18. Iyo hatari ihishurirwa abantu bigira uko bagomba. Umuntu agenda uko yiyumvira, uko ashaka icyo yiyumvira n'icakora, icyo ashatse n'icakora, kuko nta hishurirwa agira. Yeah. Birangana cyane na rya jambo twavuga riri hariya muri Yohana 11 hamwe Yesu yavuga ngo amasaha y'umurango ni 12. Yandi majambo atamwe mu yerugira ugenda nyene uri gipromo kare handi mu gifaransa bavuga yuko ngo umuntu agenda nk'utagira amafiri. Nakujya kwimodoka itagira yacitse amafiri. Imodoka yacitse amafiri. Oh my God. Ubona igenda gute? Ihura n'ingorane iyo modoka. Ivyihuye byose igira hija. Iragonga. Igira hija. Hariya iragongayo. Hariya iragongayo. Kubera ko nta fire igira yo kuyikatira caha. Sasa araba pastori. Ndagwe story gatoya. Mu pastor ashobora neza kwiyakirira maraya. Maketa. Karibu kuri ku gatuti kuri podium. Akaca namusiga amavuta. Kumbi ya maraya yavuye yarakiyogeje yarasambanya arongera yarakuye yinda nka 30 yakanya abagabo nka 4 no ku gatuti te akaca mugira umukuru wa korali umukuru wandi wa korali. Ico ni kibazo gikomeye cyane kubera tayishurirwa agira. Urashaka kubandanya nimba hari iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bashaka. Nukuvuga nuwo mukozi w'Imana mvuge w'Imana. Kuko Imana ni nyinshi. Yego. Nuwo mukozi w'Imana ibintu abikora uko yiyumviriye. Yes. Uko yiyumviriye wenyine mu vyiyumviro vyiwe nta mpemu yera nta hishurirwa. Aragereranya bya ivyo yigeze kumva n'abantu ivyo yize kereke pare nahishurirwa aragereranya gusa akacakora. Inshuti zacu zo kuri chano umuco mu ministries zikunda gukurikirana ibiganiro vyacu. Bene data mube hange kabisa, mube hange kuvya kino gihe tugezemwo. Ijambo ry'Imana rivuga ko mu minsi iheze ngo abantu bazozana inyigisho zabo zihuye n'ivyiyumviro vyabo. Mwene majambo atahishurirwa batazoha kaze mwe muyerwa hirwa hishure abahishuri ico bagomba kubwira ubwoko bw'Imana bihwanye n'ivyiyumviro vyabo ivyo bishakira ivyo babona wewe ukeneye. Ico gituma uyu munsi umuntu aza ngo akiri imodoka ngo akiri imodoka nawe ntayafise ayikule hehe kandi arimo arako nawe ntayafise akubarona ngo akiri imodoka. Kubera iki wewe ntayikeneye iyo modoka. Ndashima umukozi w'Imana yaje ariko arigisha igihe kimwe avuga ngo je sinzoza kugira ngo akiri imodoka ngo natitaye ndaro ibatse abanza irongi nawe naje manzina irongi kuko ngomba kukwigisha ivyo nabonye ko bikora. Ndakwereka iti muri ino nzira uzoshika. Yes. Mube hange n'inyigisho za kino gihe. Beneda rondera ijambo rihishuwe bisa rondera ijambo rihishuwe. Yes. So kubera ko bakuru baradukurikirana rero abagomba kumviza iki kiganiro turi kurashikiriza urashaka kutubwira ijambo rihishuwe riza gute bigenda gute kugira umuntu aronke ijambo rihishuwe. Ni ubigisha wigishije takubaza ikibazo ijambo rihishuwe turironka gute turihabwa gute? Mu majambo nagenda nakoresheje amajambo menshi kandi akomeye cyane ariko reka ndakwishire mu ijambo rimwe nakoresheje riri mu migani igice cy'umunani ku murongo wa 17. Nibaza ko biba binahagije ngaho. Bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazogira gute? Bazombona. Nukuvuga number 1 ni gukunda Imana bingana no kwizera Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwa mu gihe utarigera umwizera. Ko ntushobora
gushaka kwakira ishyurirwa cyangwa kwinjira muri deep mu mana, kumenya amabanga y'Imana, kumenya ibanga ry'ubutumwa bwiza utarabanza ukunda Imana mu buryo bwo kwizera uwo yatumye ari we Kristo Yesu umwami w'abantu. Iyo umaze kwizera Kristo Yesu ukavuka ubwa kabiri, ni ikimenyetso kidasanzwe cyerekana ko ukunda Imana. Igikurikira hejuru yo gukunda Imana ni kurondera Imana. Kurondera Imana ntibisigura ko uyihiga. Iyo uyihigira iyo nyene ni iguha urutonde rw'uburyo uyironderamo. Muri ya majambo Imana ivugana n'abantu bayo, giruku mu kubaha, mu guca bugufi, mu gusenga, mu kwemera kwiga. Mvuze guca bugufi arimo kwemera kwiga, kumviriza ijambo ry'ukuri, gusenga isengesho rimwe gusa ukavuga ngo Mana shaka abavuga butumwa bafise ibanga ry'ubutumwa bwiza, shaka kumenya ukuri nyako, pana kumva ibinyoma by'ukuri, pana kubaho mu gitutu, shaka ubuzima nyabuzima. Ukaca rero ubugerekako ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Imana ikiza ikaguha ubwenge buyiturutseko, kuko yavuze ngo 2 cyangwa 3 bazokoranya ku bw'izina ryanje bandondera nzomanuka mbane nabo, kandi Imana ize kubana namwe. Ubu je nawe Imana ntibona kwibanye natwe cyane, ndabona kwiri kumwe natwe. Amayishurirwa dufise ni ivu twokwigisha n'amasaha 8 gahera, kuko dufise muhemu w'Imana ku buzima bwacu. Kristo Yesu avuze ijambo rikomeye agitangura kuvuga ubutumwa bwiza, yavuze ngo muhemu uhoraho ari kuri jewe. Urantegera neza ko muhemu rero ari kuri jewe, my Jesus yampaye cyane aramba cyane arankominika, gukiza indwara, guhumura impumyi, kumugurura, kuzura abapfuye n'ibindi bintu birengeye ubwenge bw'abantu. Icyo rero tuvuze ngo ijambo rironka muri iyo nzira, ni kumutafuta Mungu kwa bidii. Asante, urakoze cyane, nyishuye neza gose, nyishu nashaka cyane. Ego ubarikiwe tena. Amen, thank you. So inshuti zacu rero, iyo hatari guhishurirwa abantu bagenda uko bigombeye cyane, rondera guhishurirwa, rondera ijambo rihishuwe. Twavyumvise ni mu kurondera Imana, gusenga, gusoma ijambo ryayo, kugira ibihe n'Imana, kurondera Imana, rondera Imana hanyuma nayo kwihishurira cyane, iguhishurira ijambo ryayo. Urakoze cyane. Okay, reka tubashimire rero inshuti bakundwa. Ndizera neza ko mubashije kubandanya kugubwa neza. Bana twe tubakumbuye, mwe mudukumbuye, ariko ndizera neza yuko Data umwijuse umwami wacu Yesu Kristo agiye kubandanya kudushoboza igihe cyose umwami Imana duciriye akanzo. Nibaza ko mwavyumvise hejuru mu ijambo twatangiye dusoma riri mu Banyefeso igice cya 6:19-20, aho Paulo avuga ngo asterereza amasengesho avuga ngo ndasaba mu nsengere ngo igihe mbumbuye akanwa ndonke ihishurirwa ry'ubutumwa. Ibaze Paulo avuga ngo aterereza amasengesho, ni kimwe narindi ko ndasigura n'ubunye. Paulo intumwa yanditse ibitabo n'ibindi bitabo twigirako icyitegererezo, ahantu tubona ijambo rihishuwe. Paulo intumwa yavuze ko yageze mu ijuru rya 3 mu buryo bwo guhishurirwa, aterereza amasengesho. Umva kakandi ni ijambo riteye ubwoba, ni ijambo rikomeye cyane. Ati ndabinginga mu nsengere kugira ngo igihe cyose mbumbuye akanwa ngo mvuge ndonke ihishurirwa ry'ijambo, ndonke ijambo rihishuwe, ndonke ibanga ry'ubutumwa bwiza. Iki ni ikintu giteye ubwoba kandi gikomeye cyane, dukwiye gufata nka nkama. Ari nayo mpamvu kino kiganiro cyacu dushobora kugipororonza cyangwa kukibandanya, tugenda dusigura kamwe ku kandi ku bijyanye n'ibi bintu, kuko benshi bibaza ngo bari mu kuri ariko atakuri barimo. Rero iyo Data wo mwijuru aduha n'umugisha, nshuti bakundwa, ndizera yuko mugiye kubandanya kunezeranwa natwe muri kino kiganiro no mu bindi biganiro tugiye gukurikiza inyuma ya kino kiganiro. Mwarahezagiwe cyane, mutera muje imbere gose, turabasengera kandi ndizera neza ko namwe mudusengera. Niyo mpamvu tukivuga ubutumwa bwiza, tuvuga ubutumwa bwiza ko muradusengera. Turabashimiye mwebwe mudusengera
musengere umuco w'ijambo ministries, mugasengera abarongozi bayoboye umuco w'ijambo ministries, mugasengera n'abakozi basanzwe bakorera mu muco w'ijambo ministries mwese muri rusangi. Data wo mwijuru duhana umugisha, mwarahezagiwe cyane. UMUCO w'ijambo ministries, night and day, bringing hope and truth to